hata mawazo naye kwa kweli. Yaani sijawahi kusikia tumeenda basi mzungumzia hata kama ana kitu hana wapenzi naye. Tena para wanawake ni wengi wamejaa hapo. Mashallah wanawake wazuri, wasomi. Basi. Nashukuru. Basi amna tatizo. Taongea naye. Sitaki kuongea naye maana sawa. Basi naenda nyumbani maana nilikuwa nakusubiri naona kama utanisaidia lakini haya bye. Ibintu aho bigeze oya nukuri simbe nka wa wundi ngo bigeze wandabaga oya bigeze wandabaga be majambo ho yakuraye umviriza ndabaga yari umuntu uravyumva yakunda kugorana cyane iyo umuntu rero yakubwiye ngo bigeze wandabaga biba byagoranye atari none gashabi byagenze gute bazi ko wewe wambwiye uti kwa Zahara gutuma ntuma abantu abato n'abakuze byananiranye byose ni swata urabyumva ati kanagara wigireyo suko na mdomo suko na kila kitu ujisemeye ndio nikasema hii swala sio ngumu sana naona narabitinye mvuga nti biragoye siko kanagara ndagenda muhungu karibu yampaye amfata neza canibaza nti agira yeme waraho ntacyo ndamubwira ku maonesho gusa wewe ndatangura rero ndaduga kwijamba arampa kuraje aranyumviriza andabagiza ujya mukuru n'umwana mwiza kwe singira ndamuvuge nabi kandi yaranyanye erega mwisho yabaye swata nkuru yari yagiye ariko mu ntambwe kwakiriye neza byose sinakubariye ndaborezwa urukundo rurarenga nditanda bimubwira ndiko ndajugumira ndabivuga hewe utudurirako hewe ntiyaraje ngo mbwire ngo ngiye kwiyumvira ngo haguruke ngo agiye mu cyumba hewe abaje tudurirako ati burya rero nta mwanya mfise wo gukundana n'abagabo subize inkota mu bwubatsi ati kupfa igihe umugabo wanje yahwereye naciye nigira mu bintu by'amakampani nigira muri business nawe afise amatelefone nimba ari 10 nimba ari 3 nimba ari 2 afise aguma bamutelefona nico gituma rero nkwiye jewe nkuwa kera ndabona atari gusa ndakubwira rero mugenzi ko wavyumviye wewe wenyene yarampaka ingene nanabivuze byose ukabyumva nanje ntunyumvirize cyo kugira coco ujya mugore mureke oya muhebe hanyuma ibindi nabyo so turavugana umviriza tuzovugana amavuga ndakurangira urundi muntu oya ashaka kwitiranwa nawe bashaka kwitiranwa nanje akanyanka nta wundi nzorondera ngo ndongore nanje nzoca ndabiba nuko iyo nuzi ko kutazopfanikara n'ahandi wocu upfanikara umviriza nibo mpamba nikara naravyaye inzo mana zawe umviriza rero je nibaza ko hariho umuntu nawe wambwiye ngo nta muhungu n'umwe nawe nyine akabisubiramo ngo nta mugabo ngene ndi kwije by'abagore oya je vraiment magenda mubona nama namubonye imisi yose ndatemye newe ni muzinanye cyane mbere no kunsoma ariko rero nta mugabo ndabona cyane no bavugana ngo arahagararanye gutya oya reka sinzi rero ni abagwa mimi nitachunguza ngira ngo ujya mugabo sita mimi nitafanya uchunguzi ujya mugabo osanga investigation nitafanya osanga yasiza muroze ni kujya mugabo ngende yapfu uyiwe sinarinda muzi osanga yasiza muroze akamubuza abagabo none nogira intuzeye iperereza ngasanga arafise uwundi ari muzi abafise ahubwo ukabandanya ukurikirana gose ishitani y'umugabo wize gukurikirana ode mama ari amashitani afuha yewe si ya shetani nyenye kibimutera ibilisi
umukuru w'amashetani nawe ushetani bwo bwirirwa twirirwa turaterana imigere ngaho mwibaraho. none urazi yuko abantu bapfuye amapepo yabo guma asirikira ngaho asirikira reke acunga umugore wiwe. jewe nzosirikira iruhande rwa Zahara gusa. Rwa Zahara ubwo nta kintu urondera iruhande nshaka kurondera turetse urukundo nta kintu umurondera ka Zahara kindi tutazi. oya jewe nore makenga wewe umviriza Abedi urazi ko ndakubaha twubahana nanjye ukizi ntumpeke ko ibintu utanzi ko uranzi neza iyo nkubwiye ikintu ndagitomora je naragutomoreye icyo ngiye gukora ngiye kuraba ko atawundi abimutira kwampa abagabo cyane cyane kunyanka jewe yaba yanka n'abandi ivyo no bimusifiya cyo bari byiza ariko kwa nacewe sinakubye ko shetani y'umugabo we yoshaka kumufuhira birashoboka ikamuboza abagabo rero shetani rero niyo ngiye guperereza ndayimenye uko yitwa ikaba ari yitwa nde ndayimenye ahubwo aho ubwiza icyo nyibutsa iyo shetani niyo ngiye gukorera ikabiva mu kuzimu ndabimenye ikabiva mu kirere ndabimenye ugira uhoyere weka ubiriza reba yose arafisi yabo yanyerera gusa agafisi uwayatu none wowe umuntu ushaka kurwanya n'ishetani nivyo ngiye kuraba rero genda ugerageze tugende hanyuma ugerageze ndaguhereza idini wewe niwambwiye ko imodoka yawe mu by'ukuri aho niyo ngo turi kumwe gihe leo na mambo mengi sana ya kufanya ofisini. Shaka nihute vraiment twachere ariko je naronse ubutumwa bwo buvuye kwa Asland yaremye ko abakeneye inde Asland wao ndi akorana na Salum. Yego yambwiye ngo abakeneye hari ibikorwa ashaka kubereka bamaze iminsi bakora hariya byerekeye na bajya abantu abonikora byaza ko ari byo rero byoba ari byo ashaka kukwereka. So ni ngombwa nanje nje yambwiye yuko ari ngombwa. Yego yambwiye ko ari ngombwa byo byiza cyane ko namwe muhashitse. Nijyari ejo mais il faut voir l'horaire urabe ko atakazi dufise. Il faut voir l'horaire urabe ko atakazi dufise ejo nshobora kuja masanga yapi cyo ni vero masaa 6 saa 6 kubera masaa 6 nta nama nimwe ufise nta muntu arambwira ko gukeneye ngako hajya kubira warabye neza. Yego okay sawa cyane ngiye ko masaa 4 ari sawa kubera nta numwe ara telefona asaba audience na hano comme ça uprepare ya motoka ya Noah juu naona zile zingine kwenda milimani zinakuwa kidogo zinastari ni kweli nitafanya na yanda kila kiweka sawa kumsa mpaka sasa naona kwa kesho hata mtu mmoja ataomba audience staruhusu kwa sababu tufanye kwanza hilo tufanye hiyo yenyewe labda kuna mambo mazuri amestarishia kule milimani utajua labda andalia wengine wajane ni maana hata ule kijana ni mtu mzuri sana anafanya kazi nzuri sana anafanya kazi iko hivi na mimi sio mtu manyanga kabisa. Napenda sana kufanya kazi zake huwa namsupport sana maana naona anafanya kazi nzuri sana vizuri. Ni byiza cyane vraiment ejo tuzoja yego jana mbona umwanya wagiye reka nje muri biro kugira ngo nkore ibyo nkora uransanga sivyo nenda hejeje urajeje basi tujana umwanya le temps
sawa? Ni sawa. Wiki wewe. Atatoa kazi? Tayari hali ya wakati kwa hiyo ndega. Ni tayari wewe kila siku tayari. Wana kitoko. Hicho kitoko chako jamani. Hebu. Simzikele simeaje kugira kiasaye kwa mama. Yaramase kutekaje? Yaramase amutaniye n'ukadara kumutera. Uretse ko muzikele safisa mahera. Nginjo. Ariko ubunze urukundo s'amafaranga umuntu amaze kugwa mu mutima wabyanze. Ni hatari cyane ariko ndahanagura neza ngaho. Ndihanagurisha kumva amatwi nayo yari hariya. Baramwanse. Yaramanitse wadi arahanka. Nabana kumva wadi ni faranga cyangwa bizahabu. Sinabonye ko amafaranga je nabonye afungura numva mubwira ngo jana ariko nutamutse na sona afite. Ndaguma numviriza ndanenga ndabe ko ari cyo nabona yowe yamuhaye kuganda kubwira ndabura. None yamwangiye igikoko. Yamwangiye kujya muzo bana bakoranye nawe ariko nawe ubona ariko masa. Mubyo aravuze kurana. Ndisazi. Inka. Ndisaza giti. Na yopa. Waswahili wanakuambia ngombe hata izeeke. Izeeke maini. Ngombe nazeka kwa nini nazeka? Ameanza. Alianza. Nimeona ile envelope amemletea. Wali ndani haikosaki dhahabu. Sasa dhahabu na ngombe kitu cha gharama ni nini? Dhahabu. Mwanamke mnakuwa kama wote. Na wala watu kupenda kinyetele kama hii. Unajua zaidi mama yangu anakuja kupendana na kile kizee cha kuoza. Yule si mzee. Mtu ana pesa vipi? Unajua pesa nayo. Ona hii nyumba. Unajua magari anayo. Tizama hii nyumba. Sasa kwa tulisha ifike iko. Ngoja nitakwambia siku moja tutoroke. Uende upaone. Umeenda ofisi kwake. Mama ni tajiri. Sasa yeye unamjuaje? Hawezi kupendana na nyie vizee za na masuruhari yako sasa. Eti nataka kupendana na huyu. Usimuone. Tawamwagia maji ya moto choma. Wewe usimuone yule mzee. Yule ni mzee wa pesa. Anaitwa mzee Karabakeka, ana pesa. Karabakeka? Ana pesa. Yaani na jina lake ni Barakeka. Unasikia na hilo jina. Karabakeka tawakeka jamani. Jua na hilo. Wewe wanawake sijua akili zenu za kuaga aje. Wewe na akili ya mama yako. Wache mtu kama una mapesa sote tungebidawina hapa ungetuongeza mishahara ya ajabu. Mimi naingia chumbani kwa mama. Sasa Mimi naingia chumbani kwa mama. Sasa unajua na vitu. Ukiingia chumbani najuaza ni zile nyumba za uraji. Vitu vya mwanamke ni mwanaume. Usitanganyike. Mwanaume akikuwa na pesa. Vitu vya pesa ni mwanaume. Mwanamke ni mwanamume. Amtizame mama. Ana mapesa. Amtizame mama. Amtizame. Magari nayo kumfuata wana kitoko. Kila gari ana rangi rangi. Wana kitoko. Kazi yako. Akienda atakupa zawadi. Ndamwambia. Ukamwambia. Ndamwambia. Mnataka kusema sikusema kitu. Kama wazee wameoza kama nyinyi. Ndio kwa wazee wenzetu. Mama taolewa na mwanaume mzuri hodari. Sawa. Si ukatali. Simuona. Ana mapesa wanaume hapa. Lakini kumkataa mzee Karabakekena ametumia faulo. Hata wewe ukikaa chini utatizama huko.
alitumia faulu. kutumia Maana yule ni mzee wa busara. nenda na wazee wewe. Nenda tufanyie kazi zako. Basi ni nini? Nani? Simu yako kwa tena wanakuja kumuona kwa sababu umeona madhahabu manini na bado haujaona. Wewe inakuwa mama na kuletea hizo. Nadhani si si wewe mimi naenda na wanaume wa anajiendea. Angalia vijana. Nenda na kazi zako.